Una. 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 Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro by'isanganiro. Itariki 9 ukwezi kwa Kigarama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya igiturire. Ku nama uno munsi tuvuga kugwanya igiturire mu gisata c'amasoko ya leta. Uburundi buri mu kibanza c'165 mu bihugu 179 vyakozwe ko amatohoza n'ishirahamwe riraba ibiturire Transparence Internationale. Aho bakaba baravye cane umwaka w'2020. Itegeko rigenga amasoko ya leta ryo mu mwaka w'2018 niryo ryerekana ko umuntu wese yipfuza guhiganirwa isoko ryatangajwe na leta abifitiye uburenganzira. Ivyo vyose kandi abahiganwa bakaba bafatwa ku rugero rumwe. Ivyo gutanga iryo soko bikogwa ku mugaragaro nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ngenderwako ry'itegeko rigenga amasoko ya leta. Aho ni cane mu ngingo za 11 na 12 ivyo bigaheza bigashimangirwa n'ingingo za 54 na 55. None amasoko ya leta mu Burundi atunganijwe gute? Aheza agatangwa gute hisunzwe kugwanya ibijanye n'igiturire? Hoba hari igiturire cibonekeza mu masoko ya leta mu Burundi? Ico giturire cibonekeza gute? Hoba hari izindi nzitizi zibangamiye amasoko ya leta bigatuma akogwa uko bidategerejwe? Hokogwa iki kugira ngo amasoko ya leta mu Burundi ateze imbere igihugu mu bijanye n'ubutunzi? Nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro. Muri studio turi kumwe n'abatumire batatu. Eric Nkurunziza uri umuyobozi w'ubuhinga ukaba ujejwe amategeko mu rwego rw'igihugu rujeje gucungera amasoko ya leta. Amahoro neza. Amahoro neza. Kaze ku nama. Murakoze cyane. Pierre Claver rurerekana warize ibijanye n'ubudandaji ku rwego mpuzamakungu uranakurikiranira hafi kandi amasoko ya leta mu Burundi. Turakuramukije tuguha n'ikaze mu kiganiro ku nama. Amahoro neza. Urakoze. Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Amahoro neza. Amahoro. Kaze ku nama. Turabashimiye ko mwadutumiye. Urakoze. Ikiganiro kiremeshejwe na Alain Désiré Bukeyeneza sangwa ikaze. Ikibazo ca mbere tugitumbereze kuri Eric Nkurunziza uri umuyobozi w'ubuhinga ujejwe amategeko cane ni mu rwego rw'igihugu rujeje gucungera amasoko ya leta. Tuvuga amasoko ya leta mbega afise ikibanza kingana gute kiri ku rugero rungana iki uravye ajya amafaranga leta ikoresha ku mwaka? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Turavye mu buryo leta iba yatekanije ku mwaka kugira ngo izokoreshe mu migambi itandukanye. Sinovuga neza ibice neza amasoko ya leta atwara mu gihugu kuko twebwe mu rwego rujeje gucungera amasoko ya leta hariho ibiharuro bimwe tudashoka turonka kugira amasoko aba yatanzwe mu gihugu. Mugabo turavye muri raporo yo mu mwaka w'2020 ushira 2021 ikigo kijoje gucungera amasoko ya leta twasohoye turabona yuko igitigiri c'amafaranga atwagwa n'amasoko ya leta ashobora kuba yababa ibice 60% y'uburyo leta iba yategekanije ku mwaka. 60% ni igice kinini? Ego ni igice kinini kuko
mu masoko ya leta mu masoko ya leta niho igihugu novuga kibaho biciye mu masoko ya leta kuko umuntu avuze amasoko ya leta bisigura yuko ivyankenerwa vyose igihugu kiba gikeneye bica mu masoko ya leta ni kuvuga yuko namba ari kugura ifumbire namba ari kugura imodoka namba ari kugura impapuro namba ari kubaka amabarabara kubaka amazu ivyo vyose bica mu masoko ya leta nico gituma rero mumba yuko ico gitigiri kiri hejuru mugereranije n'amahera leta yategekanije ku mwaka igitigiri kinini nivyo igice gifise amasoko ya leta afise igice kinini twavuga ariko none ingingo ngenderwa ko cane zubahirizwa kugira ngo ayo masoko ya leta aba ntaheze ngo arangwe n'utunenge nizi ingingo ngenderwa ko zigenga amasoko ya leta mu Burundi ni zitatu iya mbere nuko umuntu wese abishoboye ahabwa uburenganzira bwo gushobora guhiganirwa hamwe n'abandi mu masoko ya leta ico bita mu gifaransa la liberté d'accès à la commande publique hanyuma iyindi ngingo ya kabiri yerekeye yuko abashoboye guhiganirwa muri aya masoko ya leta bose bafatwa ku rugero rumwe ni ukuvuga yuko namba hariho novuga ingingo critères zategekanijwe hari ivyafatiwe ko kugira ngo bashobore gutora bagira bati aba nibo bahiganwa mbega uwo utsindira isoko toshobora kumushikira ko gude duciye mu ngingo izihe ni ukuvuga yuko bariko baragerageza gutora abo bahiganwa bisaba yuko atazindi ngingo nshasha bazana zitari muri ya dossier d'appel d'offre no kuvuga ca gitabo gitangaza ko hari isoko ya leta yego ca gitabo gitangaza ko hari amasoko ya leta ntihaguma bazanamo ibintu bitari biteguwemo hakiri kare tutaraja ku bandi wavuze ingingo ngenderwa ko zitatu maze kuvuga zibiri iya gatatu nuko habaho ico tokwita kumenyekanisha amasoko abashoboye guhiganirwa mu masoko bakamenya icavuyemwo ntibibe bya bintu bagira bati turatanze isoko mugabo abahiganywe ntibamenye uko byagenze ikindi naco nuko abahiganywe bahabwa uburenganzira bwo gushobora kwitura inzego kugira ngo zibatunganize mu gihe hariho bamwe babona yuko barenganijwe babonye akangonongono ubwo burenganzira barabuhabwa kugira ngo bashobore kuvuga akababakiye urakoze reka turashimika cane Pierre Claver rurerekana navuze ko wize ibijanye n'ubudandaji ku rwego mpuzamakungu ugakurikiranira hafi na cane n'amasoko ya leta mu Burundi uri kuraraba izo ngingo gendekwa ko ahejeje kuvuga usanga mu ngiro niko byubahirizwa murakoze nkuko bisiguye muri teori nkuko canke mu majambo canke mu nyandiko uko itegeko rivuga nuko byateza kugenda me uravye mu ngiro rero niho rero bice bigoranira muze kubera murabona amashirahamwe ya leta amashirahamwe ya leta abayobozi bakuru baragenda bashitseyo hari ibwirizwa rigenga amasoko bagacagezayo bakigirira ivyabo turetse yaba iwashaka imbere yuko tuja mu idonido y'ingene bakora ibintu biba mu masoko ya leta birateye isoni n'agahinda kuko hariyo ibintu byinshi bitagenda neza muri procedure mu nzira bifata mu gutanga amasoko aho usanga harimo nkunzi ugasanga umuntu bakoze igitabo
baravye kuya kumuta ye akora impuzu ayikoreye umuntu no kuvuga ko ayo masoko mu kuyasohora babagira bati tuzoca tuyahabanaka urabye mu ntuzeye muri pratique nuko babigenza kuko ariko Pierre Claver gatoya utaratomora neza aho tunenge turi kumbure si mu masoko ntitwahava tubifatira muri rusange si hose navuze mu mashira hamwe amwe ya leta uti rero utwo tunenge n'utuwe utunenge urabona nk'ubu urashobora gufata nk'umuntu ashatse kugura ikintu kanaka ikintu runaka ikintu gisanzwe nk'ubu kozo navuze ngo je ngushaka kumvikana nk'ubu nimba Faustin umugenzi wiwe agakreya dossier ijanye na Faustin akavuga ati jewe ngire entente direct twumvikane na Faustin ugenda urabujya nyene bakavuga ati jewe ngira kuri liste nkeneye Faustin aho bibabarije ko bumvikana Faustin icyo si kibazo urumva ni umuntu wese abagize ni Imana yiwe kandi haba bishoboye aho bibabarije nuko uko ntuzenya inzego ziba zashinzwe kwa zicungere ivyo bintu bitagenda neza nukuraba ko ziko zirakora akazi kazo kuko nk'ubu kugira ngo ivyo bikunde hariho ico bashizeho ico muzenya urwego bategekanije mu itegeko rigenga amasoko urwego rwa Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics urwego rukuru rw'igihugu rushinzwe gucungera amasoko ya leta ruri ruhande y'urugoko rujanye no kugenzura rugenzura nizibiri urumva hariyo Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics iruhande hagacaza Autorité de Régulation des Marchés Publics ukuvuga ni zibiri zose zigenzura ikibazo rero umuntu yo kwibaza mbega izo nzego ko ziba zashizweho kugira zicungere yuko ayo masoko ya leta yatanzwe biciye mu nzira itegekanijwe mu mategeko ni harakabaza kuko byose biba ayo manuza izo nzego zose zihari reka ntaco mu kanya hano Eric Nkurunziza araza kucishura ko yaserukiye urwego rw'igihugu rujejwe gucungera amasoko ya leta tuje kwa Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo tuko turavuga aya masoko ya leta nawe nk'uwigenga urabikurikirana umwihwezo ugira n'ubuhe uravye amasoko ya leta yo mu Burundi amasoko ya leta yo mu Burundi ngira babivuze ubwa mbere hoho igisata gikomeye mu buzima bw'igihugu kuravye amafaranga leta ikoresha ndetse harigeze kubicigwa kijanye n'ivyo ico gihe mbere yararenga 60% umunsi habico cigwa ndibuka hari mu 12 yari yarenga 70% uko buryo ukuyemwe imishahara y'abakozi resareri ibindi byose kuko naho bari impapuro zo mu biro ntibabura wabwira ati zituzanire do ikintu cyose mu bisanzwe n'amasoko ya leta n'ibitoro kwinjiza ibintu byose n'amasoko ya leta urumva rero niho hantu abashaka kunyonora amatungo y'igihugu bakorera niho novuga bakunda kuvuga ngo hari gufa niho ubunyegeri bwirukira aho niho ibintu bitikirira biyogerera mugabe bikazanira agahombo igihugu nitwira turabisubiramo muri duhere ugiura amabarabara yubakwa yamabara y'imakebuko muri bukazayemeje ko mu Rumonge izo za kajeke ngaho mu mashira hamwe ya leta bumva amasoko nyene ari karatangwa muri za regide zo muri za onatere zande ugasanga n'ubutunzi za sosumo n'ubutunzi bw'aya mashirahamwe busubira inyuma kubera ingene amasoko atangwa nabi kandi rero bigaheza bikaremera cyane
ubwo butunzi bw'igihugu n'abarundi ndetse bakahombera kuko urumva ibarabara ryubatswe rigaca ribomoka otrako ije bikayirana kuzana ama service technique ubwo nyene mu gihugu hagati warumvise ko umukuru w'igihugu yagiye agashavura ubwo rugomero rwa mpanda raba kajeke yuhaye amazi abarimyi barumvise n'abarimyi no musi eje bundi bandikira iketi mushikiranganje uburimyi n'ubworozi ubikiro c'umuceri kiko kiraduga turaremerewe cyane turagowe kubera iby'amasoko ya leta biriko biratuzanira donc akarambaye none Faustin Ndikumana ko turiko tuvuga igiturire muri aya masoko ya leta kugira bimere uko uto tunenge twibonekeza harimo igiturire nibindi byaha byo babifatanye none wumva kugira wewe kugira nk'urugomero rwa kajeke tuvuge utanga amahera ntigubakwe ubwo rwa mpanda hasoka miliyaridi 70 ingahe ntigubakwe hanyuma igituma bari giturire nuko uko amategeko abivuga n'abantu bose bategeza ko barimwo bitwa ko bahari yavuze ati ibijanye nuko amasoko ategeza kumenyekana ndetse no kuvuga ngo bijya vya appel d'offre bijya byo kwango guhayanwa n'amasoko ubwayo bahora bavuga ngo gushika itariki 31 ngo y'ukwa gatatu bw'amasoko yose ngo naje hagaragara aboneka abantu bayamenye kumenyeka ko agasare information n'ikintu gikomeye burya nguhishije ko n'isoko izotangwa nkabibwira uwundi ashobora gutangwa no kwitegura imbere ivyo ni ibintu vyinshi cyakindi bavuga bati bashobora kugenda baraba Faustin Ndikumana ivyo se ndiko nabiza kurumva ni ivyari bihari byankenerwa bituma yuko ayo masoko yogenze neza nizanzego ariko baravuga zibiraba nivyo yuko abantu bategeza guhayanwa uri muwendiza no kuvuga ufise ivyo bintu bafatiye ko yabikwije neza kandi akaba atanga igiciro gito ni wategeza gutawa mu bisanzwe iryo hayanwa rifisa kai kamaro nukugira Eric na Claver ariko barahanwa nyimba mu makondisyo babishoboye bose turabo uvuga ku giciro gitoyi kugira n'igihugu kihungukire nico gituma bahanisha abantu rero nuzana ibintu vyiza vy'igihugu mbwa bakaraba ko no ku giciro ashobora kuza kiritasi iyo hanwa rero ribe ku nyungu y'igihugu mugabo ruravye murubwa muri ayo maserivisi nyene hari abo bita ngo persone bajejwe amasoko ya leta mu mashira hamwe nkuko yabivuze mu mashira hamwe ni n'abadirecteur general n'abayobozi bakuru mu makomine n'abastanteri mu manse de centralize yose autonomie de gestion nk'ama université usanga ari ba recteur canke bande mu bushikiranganje n'abaministre abaministre nibo babibazwe nibo batanga impuze barafisa n'amakomisiyo technique babafise abibafasha izo nzego za direction nationale de marché public zigenda ziraraba étape par étape akavuga tuti mugeza habakara yuko biriko iragenda neza iyo autorité de régulation de marché public yoyo irashobora no gutanga ibihano iyo rwego ko kwabaye yego irafise n'ubasha bugira nitohoza audit umwaka uheze ikatwereka amanyanga yabaye mu masoko kugira ngo umwaka ukurikira ntasubire ibirahari byanwa byari bihari mugabo kuja mu ngiro kubera hari inyunguro ntuze utusigara wimvira ati none mu Burundi iraje zikora gute usanga uri yari kacamwitamwe uri akajamwo iki bigasopanuka tusanga ntukimenya nakajejwe iki nakashoboye iki nakagezaha kubera gusa inyungu zo kugira umwe wese agire ica bikura reka turagaruka rero ugatusanga abantu ariko barahanwa rero bariko barahagwa bakahagwa turafise ubururo bwinshi twama turiko turabona biteye agahiye reka turaza kugaruka ntugende uzanizo ngaruka kumbure turazigaruka ko Eric Nkurunziza mu rwego rucungera amasoko ya leta iyo ariko baravuga yuko bati birashika ko amategeko bayashira hirya bakavuga bati noneho tugenda turaba naka ibi birabukunye oya ntawovuga ngo birabuko nyene mugabo ntawovuga yuko mu rwego rw'amasoko ya leta yuko tangorane zihari yo bari karabesha mugabo munyemereye nkasubira inyuma gatoyi kugira tubereke uko kumbure uko byari bimeze mbere n'ubu yuko hariho ibyahindutse bivanye n'inzego zari ziteguye kera n'ubu uko zimeze yuko tubibaza yuko mu kibazo cy'igiturire gashobora kuba yuko kumbure biriko byagabanuka bivanye n'ingene inzego ziteguye ariko bicibonekeza na bicibonekeza tubanya tugwana ubwo rugamba kugira ngo
ico giturire gihere burundu kuko urumva nta wobesha harashaka kuba ariho itegeko ryiza cyane mugabo abantu barishira mu ngiro hari aho usanga rimwe barishira mu ngiro no bivuga kuko bari domo bafise intumbera aho icyo bashaka gushikako cyangwa ugasanga aya mategeko n'aha hari ntibayazi neza ntibayatahura neza harabaho kutamenya ego kuko urumva ndakubwira ntuzenye ibintu byerekeye by'amasoko ya leta hani iwacu nta namwe umuntu avyiga mu ishuri nta bavyiga mu ishuri ibi rero ni ibintu ico kintu ntibacigisha amategeko agenga amasoko ya leta oya nta biriko biratangura kuza ubu vuba abariko baravyiga ubu nabo si abantu tubavuga yuko baratangura kubikorwa n'abantu bakiri bato mu makaminuza niyo bigitangura kuza mu makaminuza n'ahandi abariko barabikoresha ubu n'abantu bagiye baravyiga mu kazi buke hari aho usanga rero bivanye n'ingene yashikiye mu kazi agasanga uko babikora burya iyo usanze umuntu akora nabi uri umushasha ugashika muri ya makosa asanzwe akora nawe nyiri usanga ubandaniza muri ya makosa ukibaza ngo urabizi uri gukora amakosa wibaza yuko ubizi ariko ko bavuze Eric bati birashobora gushika ukabona harimo n'igiturire nk'urwego rwanyu murakurikirana mukabona muti ivyo ntivyabaye harabo mubanza guhana no subiramo kandi nkavuga yuko mu rwego rw'amasoko ya leta sinahakanye yuko igiturire kidahari kirahari kandi nk'uko babivuze hariho mu mashirahamwe amwe canke mu bushikiranganji bumwe usanga kumbure hariho abantu bategura ca gitabo kijeje kumenyekanisha yuko isoko ari isoko rya leta ugasanga mu kwitegura nkuko Claver yabivuze ugasanga bariko baragereza kwitumbereza kuri kanaka mbe bashaka uretse no kwitumbereza kuri kanaka ugasanga n'uburyo bashaka gukora iyo soko ico twita le mode de passation ugasanga hagukoresha imenyero iteza gukoresha ariyo bita appel d'offre ouvert donc yuguririwe kuri bose ugasanga bariko birukira kuri bwa buryo bubatuma bonyine bironderera abo batumako ariyo bita mu gifaransa gré à gré canke entente directe mugabo ivyo vyose baba babikoze bashaka gucinyuma itegeko ko naho izo modo passation zibiri mvuze gré à gré entente directe naho umuntu atuma ko abantu wenyene novuga yitoreye ukavuga uti iyi soko ihabwe bajya apani habwe abaza guhiganwa ni naka muga navyo nye birafise amategeko nyene ateza gukurikiza hariho ibisabwa baba bakwegeye ko rero rimwe birashika ntawo bihakana hari gihe rimwe usanga bakwegeye ko hanyuma bakabishira mu mugwi utariwo mbega ivyo ariko utomboye mu majambo make ibishobora kuja muri uwo mugwi w'ivyo uhamagara uti ni banaka gusa nibi bon turavye uko amategeko avuga tufatiye nk'akarorero kuri uwo mugwi uko n'imigwi ibiri hariho imwe bita entente directe ni ukuvuga yuko kugira ngo aho umuntu ahamagara umuntu umwe niwe muca mugira panakuyaga muvugana ivyo soko ukaraba ko ibisabwa abikwije yuko amahera yatanze yuko bwa mbere uyafise kandi yuko atabazimvye iyo rero kugira ngo umuntu ayikoreshe nuko ababona yuko ico kintu akeneye atawundi muntu ashobora kugitanga nduvuga ko kwa kiri uwo muntu dufate nk'akarorero mu Burundi wacu simbona akarorero neza ntiza umuntu ashaka kugira ntuze urashaka kuba ufise dufate akarorero urashaka kuba ufise imodoka y'ubwoko bwa Mercedes Benz hanyuma iyo modoka ya Mercedes Benz ukaba
imodoka yapfuye hanyuma amaze gupfa ugakenera amapièce ibikoresho byo kugira ngo muyikore turazi yuko ngaha mu Burundi ishiramwe ryonyene ridandaza imodoka za Mercedes Benz ni Sogerbo aho cugenda ningoga nukuvuga yuko ngaho ntibiri gurata umwanya ngo uri kuragira ngo uri kuratimira abantu benshi nabuzi yuko atacho bazokuza kukumarira uri kuratimira za Toyota za Zana ucugenda directement rimwe na rimwe muri Sogerbo uko nibo bonyene bafise nibo bonyene mu gihugu bafise uburenganzira bwo kuzana izo modoka za Mercedes n'amapièce yayo akana kararore kamwe reka turashimika reka dusubire kwa Pierre Claver wumvirije nawe Pierre Claver rurerekana ukurikiranira hafi amasoko ya leta iki giturire none bariko baravuze ko hari uburyo bishobora gushika ko bahamagara abacanke bariya iki giturire bavuga naco kibonekeza gute kugira ubone ko batakurikije uko bitegerezwa kuba bo uri umuntu azi gusoma ikibazo aho gihera ni hamwe en fait ujya bariko arashira mu mugambi yukunyonora yibaza ko kumbure Faustin yasoma atazobibona ko Anani yasoma atazobibona ko Eric yasoma atazobibona me uzi gusoma dufate nk'akaruru gatoya mugenza Eric avuze yatanze akaruriro kubijanye n'amapièce de rechange ya Sogerbo ivyo ni ikintu cyumvikana washaka nk'ubu turi muri ko turagwanya ikiza ca COVID-19 urashobora kwimvira nk'umuntu peut-être yo ari nka laboratoire ugasanga ata direct kugira ngo ari nk'imiti ari nk'ama vaccin ushaka kuyagura yihuta ari ncanco urashaka kuvyumvira besha kumvikana ariko nk'umuntu acuruza tuzi ko yimporta isima yinjiza isima mu gihugu kwa dusanga nk'ubu bamushize muri wa mugwi consultation restreinte babandi bagomba guhisoka ari batatu aho ndi Eric avuga ati ucugendo ugana ujya nyene kubera ari wabikora wenyene alors consultation restreinte akabaho na entente directe na gré à gré ni zitatu ariko bitandukanye mu Kirundi mu Kirundi ntuzenya mu gré à gré nukumvikana consultation restreinte ndagisigura gute mu Kirundi kuvuga ko n'abantu bake batoye ntuzenya ubushinzwe amasoko mwishira mu rya leta tora kavuga ati naka ndakeneye ko bahiganwa muri iri soko kwa dusanga nk'umuntu kuri ako karorero watanze uti hari aho baca bakwegera ko kubindi ndacakubarira kwa dusanga nk'ungaho bafashe nk'umuntu nk'umashaka kugura imiti yafashe baza binjiza imiti abita les pharmaciens babiri agacishiramwo n'uwinjiza isima dudahendanye uwaje wisima mu miti aje gukora iki kandi bagaca banabisabira nimwe twavu ico bita non objection muri wagwego non objection nuvuga ko ari gusa ni uruhusha rw'agwego rushinzwe gucungera amasoko twise ntuze Direction nationale contrôle des marchés publics DNCMP bakatanga non objection bakavuga ati ibyo birakurikije amategeko yego bakareka procedure kabandanya mbega none kuvuza uti barashobora gushiramwe abantu batabifitiyemwo ubumenyi batabikora aha Eric yari yavuze ati kudakurikiza amategeko hari aho bishobora gushika kubera ari kutabimenya aho nibiri mu gifaransa bavuga ngo nul n'est censé ignorer la ntawe utamenya amategeko kuko ivyo Eric yavuze je nibaze yuko je nibaze ko peut-être yavuze de procédure de passation inzira bicamo mugabo nta mutazi gusoma itegeko ni ikintu umuntu wese azi gusoma abantu zenya abayobozi bakuru b'amashirahamwe barafise abahanuzi
mu bijanye n'amategeko bashobora kubasigurira nk'ikintu bashatse kugira igituma navuze ni mu ntango navuze ni aho bibabarije ikibazo umuntu nuzenya yo kwibaza ubwo inzego zashinzwe gucungerera leta kuko leta yashyizeho itegeko akabazo izo nzego zikora neza kuko tugiye nk'umuntu uzenya mu itegeko rigenga amasoko itegeko rigenga amasoko mu ngingo yaryo ya 50 n'ibeshe na 5 baravuga ngo uburenganzira bwo guhiganira isoko rya leta no gufatwa kumwe kubifuza guhigana bavuga bati ufise ishyirahamwe ryo kubaka wese icyo bita fournisseur tout entrepreneur fournisseur mu gifaransa kandi bisoma mu gifaransa cyangwa bisoma mu kirundi ariko naho mu kirundi warubita mu neza ufise ishyirahamwe ryo kubaka wese utanga ivyimuka canke urangura ubuzi arafise uburenganzira bwo kuja mu bifuza guhiganira amasoko ya leta hakurikijwe ibisabwa bitegekanijwe n'iri bwirizwa uwo wari we wese muri bo afise uburenganzira bw'uko idosiye yiwe canke ivyo yashikirije byihwezwa cyo kimwe n'ivy'abandi ico bita de la liberté d'accès à la commande publique de l'égalité de traitement nta ukumigwa nukuvuga ko atawuteza gukumigwa hanyuma ibi Eric yavuze vyantuze vya entente directe kumvikana duhe icyo bitse ntuzenya concession restreinte mu kirundi bavuga ngo donc des conditions de recours à l'appel d'offres hosa mu kirundi ibisabwa kugira habe itangazo rihamagarira guhiganira isoko ryugururiwe abantu bakeyi itangazo rihamagarira guhiganira isoko ryugururiwe abantu bakeyi rigirwa gusa mu gihe ibidandazwa ibikorwa byo kubaka canke ubuzi bivanye n'ivyo ari byo bishobora gutangwa gusa n'abatanga ivyimuka abafise amashirahamwe yo kubaka canke abarangura ubuzi bakeyi ariko izo ngingo uri kuradusomera ugomba kwerekana ikirere kwerekana yuko mu bisanzwe ibyo gomba gufata akagwi gatonya akaba ushira mu higanira y'isoko babigira bashaka hariho umwe babashaka baba bakwegeye ko kwa kundi Eric yavuze ati birashika babashaka reka tuje kwa Faustin Ndikumana umvise cane uri wagize uti giturire kiribonekeza baravuga ko bishobora gushikaho bagira bati ubu higanirwa isoko n'uyu canke tugende kuri uriya kubera bikora ibi wewe ubisigura gute uravye iki giturire turiko turavuga ibyo nuko reko barabivuga bavuze bati jewe hari ubita autorité contractante nabo nyene batanga impuza amasoko rwego rwa leta ariko ratanga amasoko urumva rero muri ico gihe bashaka kuvuga tuti ko dushaka gutanga isoko nitwaza n'abahayanwa benshi wa muntu nifuza ntaza kurironka rya soko kandi ujya muntu yifuza ko arironka barafise ibindi bavuganye wewe rero muri ibi biciro uzogira ukuntu kuzompaya uzosigira barapanga ibintu n'ibyo bazorya n'ibyo bazohana bamaze kwemerana gutyo racha avuga ati none ni yaranje gute kugira ajemo nihaza abahiganwa benshi hava buramo reka dutangure twivugisha ibintu tuvuge yuko dorondera batatu canke bangahari bo babikora sivyo ni nkuko gutangura kuvuga uti ati nk'ubu twicaye ngaha ati jewe ati ikintu ati mu bantu baza guronka nk'isoko ni nk'akarorero turashaka umuntu aza kuba yambaye ishati ya reye canke nibiki urumva avuze ishati ya reye katera ja iwawe nk'une wambaye ishati ya reye wenyene urumva ari karadekriva ashaka ko
wewe ari uhava upasa ivyo rero ivyo bikunda kuzabiraba ayo ma consultation strength aza gutyo ayo magreage nayo nyene araba naho bavuga bati ayo bavuga bati aba ku rugero gurugwa rw'amahera yo mu isoko rya leta aryo baca bango moroserema bakaricagagura kugira ryari isoko nk'igi miliyoni 100 bagaca bazarira mato kugira uzuratanga uhamagara uwo wifuza udonko amayera bera muri ivyo ni menshi cyane atuma intuze ibintu bigenda nabi kandi none waje bashaka kwimvira nk'ibyavuze ati none nk'uwisiba baje gute mu miti nk'ubu kavuga tuti shahubura amamodoka nk'abantu kurisha amamodoka bakunda kubabona nk'abo za Toyota na zane nk'ugire nk'amamodoka nk'abajya batarimwo ntubona ko hari ikindi kintu uburiko hari ikintu kitagenda umva ukuramwo abashobora kuba bishoboye kandi bazwi ukarondera abandi yugira ukarondera abandi rero uburi kurashaka za nyungu zawe inyungu z'ubishoboye uri kurazikuramwo ariko ubace bagira bati hariho icagiye gishikirizwa bati hariho ababa bikora kubera kutamenya mbega ntiharaho boca baharura bati mbega ko bose babirekuriwe ntawe ubikora kutamenya kuko kutamenya ntibivugika kuko wewe uri mu mabanga bakujejwe mubanga rero ugenda kubera bazi ubishoboye ntugiye kuvuga ngo nikuru mu mabanga ntabwo genda kuguhakuru oya aho n'umukuru w'igihugu aza gutangura kwa president ntaba yarabibaye kera none baca batangura kumwigisha ngo president twara kuja cyangwa umushikiranganye namabanga baguhaye amabanga rero urafise ingene amategeko usanga bigenga urasoma barafise bahinga igitumana nabivuga gutyo nuko nko mu bushikiranganje rero kwatanga amasoko siko mbwa hari amakomisiyo bamuha sivyo hari amaseri charge de marché public y'abatekinike bahinga bamuha baramuha commission de passation de marché public yindi commission bamufasha bakamuha commission de réception none abo bantu bose nta mategeko bazi ntavyo mumva ufashe direction nationale de marché public urujya gwego rukontorora amasoko ya leta nyene contrôle marché public rucungera ntirubizi guco nabonye nuko hari ibintu bagenda baragira nabwo nyene baravuga bati hari ico bita contrôle a priori na contrôle a posteriori nukuvuga haro contrôle bashobora kugira uri imbere isoko riko ratangwa numwihweza mbe ni contrôle ngenda mu Kirundi nugusuzuma isoko ryarabaye ivyo navyo bakayivugira ngo ni seye n'amahera mugu kabana ko hari n'amahera bagenda baragira ugasanga baradugije cyane seye naheruka kera amahera bakira mugo bumengo ku miliyoni 150 umengo ku isoko iri munsi miliyoni 150 gwagwego gwa urusuzuma gwa direction de marché public umengo ruza kubiraba inyuma ntirushobora gutangira mugabo ahandi gwategeza kuvuga ruti kuri iki niki muriko murarenga itegeko bakagarurira hafi mbwa kuza kubiraba byaramaze kuba nubundi ningora nta mikindi naco nuko nizo nzego nyene izo nyene za direction de marché public na nugo ruserukiwe na Eric nkuru nziza ntibaziha inguvu zikwiye inguvu no kugira ati ajya amategeko zikorerako ngo ziyakore ko zigenge bikwiye kuko nizo zitegeza gutuma ibintu byose byo kugira amasoko agende neza hakurikije itegeko niwe bihagararira mbwigihe badafise inguvu zikwiye ugasanga umushikiranganje arabavogereye ugasanga telefone yanakira bavogereye ugasanga ibintu ntiriko biraja mu ngiro uko byategeza kugenda kandi rero bafite ni uburenganzira aho nagahaze nariko navuga nti haro nk'intuze nka contrôle bavuga bati usuzuma ico bita audit mu bisanzwe autorité urwo kwa Eric rashaka kugira ico bita isuzuma bagafata no mu expert w'umwauditeur akomeye akaza kuri amaso ngene yatanzwe biciri biki bakagira rapport annuel ishobora no gutangwa muri za cour de compte ishobora gutangwa no mu bashinga amateka n'abantu tukayisoma kuko n'amahera yacu izo raporo hoba hamaze gusohoka zingahe gatoya kwishura urumva rero kuri ico kibazo ca nyuma Faustin ashikirije shekere audit ego mu bisanzwe amategeko agenga amasoko ya leta aravuga yuko buri mwaka urwego rujeje kugenzura amasoko ya leta bategezwa kugirisha iyo audit ni cigwa gikorwa yego ni cigwa ni ya contrôle igenzurwa riba mu misoko amasoko yaraheze no kuvuga yuko muri ARMP turavuga bati mu gihugu hari
inzego za leta zikora amasoko ya leta angana gutya mugabo ntitushobora kuzigira audit zose uko zingana mu gihugu ko bari nyinshi cyane turagice twita echantillon tukaraba inzego nkeyi muragira ico mufatiyeko ico dufatiyeko tukaraba rero tukabasaba ati nimuduhe amasoko ya naya tukaja tuyagenzura tukaraba namba yarakozwe neza yaba mu gutanga isoko canke no mu gukora amasoko donc execution tukaraba byose gushika no mu irihwa ry'isoko ivyo rero namba mutaronka raporo izo audit ziraba ku mwaka nk'ubu nabamenyesha yuko ubonye ariko harakogwa audit twaracerewe gato y'umwaka wa 2019 ushira wa 2020 oya niyo turiko turategura gukora mbwa hari yindi mu mwaka uheze twibaza yuko iri bari mu guduha raporo izo rero raporo zibonetse tuca tuziha abakozwe ko iryo ayo matohoza mbere tukaca tunayishira ku mbuga ngurukanabumenyi ya ARMP mba uwikeneye wese agiye kwiraba arashaka kwironga muri ico gihe ubona hahinduka iki ayo masoko yose tubona ko yatanzwe nabi canke niki mu nyuma bahanwa ni bande ama responsibility aja kuri bande mumba ni mu rwego rwa muri ARMP uko amategeko abivuga hari ibyo twemerewe guhana naho tudashobora guhana ari inzitizi oya si kuvuga ko ari inzitizi n'amategeko abivuga nkuko kuvyerekeye nkamwe bibonetse yuko hariho abari igiturire ARMP si sentare twebwe ko burenganzira ntidushavuga ati ukumva murazi yuko bari igiturire mu igihano arasubiza canke no gufungwa gafungwa iyo basanze yuko ico cyaha yagikoze twebwe rero nka ARMP twebwe ico sigikorwa ico tubara dukora iyo tubonye yuko hariho twikeka yuko ho bahari igiturire nuko tuca tubijana muri brigade anticorruption ariko kugira ngo nabo bagira amatohoza yimbitse ubu bikurikiranwa cyane n'ubutungane ubwabwo brigade ko zahavuye oya brigade iracahari brigade ntiyavuye iracariho yego urumva ico ni gikorwa cy'ubutungane mu bisanzwe vyerekeye igiturire mugabo tubonye yuko hariho ico twovuga ama irregularité ingorane zabaye mu gutanga isoko cyangwa ugasanga hariho abahiganirwa amasoko bakoze amakosa hari usanga batanze impapuro zitarizo abo barahanwa kenshi mu kubahana igihano tukunda kubaha nuko baca bahana bakakugwa kuri ku rutonde rw'abantu bemerewe guhiganirwa amasoko mu Burundi mu gihe kanaka bashobora ati mu mwaka umwe wewe ntiwemerewe cyangwa mu myaka ibiri cyangwa amateka avuga ko ari gushika ku myaka 5 uwo muntu aba yemerewe guhiganirwa amasoko muri leta namba ari naho ari bamwe mu nzego za leta bakoze amakosa naho nyene twebwe mu rwego rujeje kugenzura amasoko ya leta nta burenganzira dufise novuga direct ko kumuhana umukozi akoreshwa na kanaka ariko mucahe muri ico gihe namba ari umukozi mu mushikiranganje kanaka yakoze ikosa kanaka mu gutanga amasoko turabibwira umutwara namba iryo kosa yakoze tubona yuko rishaguhanishwa umunyororo tuje tubibwira umushikiriza amanza mukuru wa leta kugira ngo babandanye amatohoza kugira ngo ahana ego twibutse abariko baradukurikira ko turi mu kiganiro ku nama kwisanganiro uno munsi twaba turiko tuvuga ibijanye no kugwanya igiturire mu gisata c'amasoko ya leta tubandanije Pierre Claver rurerekana habonetse ko harimwo igiturire mu masoko ya leta adakozwe uko yategerezwa ingaruka ku gihugu cyane ku butunzi nizi nagahombo kuko urumva nk'isoko ryari gutwara tuvuge nk'imiliyoni 5 bagazajisha ku miliyoni 15 urumva tuba turi muri bya bindi bya surfacturation no kuvuga bararenza kurenza kandi tugaruke gatonya kuri bitabo turavuga
urumva mugenza Angelique yavuze iyo mu gihe isoko ryakozwe nabi canke ryatanzwe mugabo muri bafise uburenganzira iyo babonye bafise ivyerekana vyose ko isoko bashize batangaje bakabona neza ko ryagiyemwo amahinyu baje kurihagarika ubwo bari bifite uburenganzira mugabo ikibazo mbese barabikora nibona biko ndavuga yavuze ati barafise aho bagarukira cyane cyane ku baba bakoze ayo makosa kuri cyo ashikirije nivyo iyo tubonye yuko hariho isoko bamaze gutangaza n'aba bamaze kuyitangaza yuko bagira abantu bahiniganirwa ku isoko twebwe tukabibona kuko mu mategeko agenga urwego ARMP hari ico bita autosaisine urashobora gushikayo mwebwe nyene tukibwiriza tubonye ahantu hari kosa yuko tugerageza kurikosora hakiri kare ivyo mu mategeko birahari rero nkuko abivuze tubonye yuko hariho amakosa amwe yakoze tukabibona ivyo ubwo burenganzira turabufise yuko dushobora guhagarika isoko kanaga tukabandika ati no ngaha harabaye isoko ini kandi ivyo biraba kumbure ko Claver ashaka apana rokuru apana rokuru Pierre Claver rurerekana apana rokuru ariko ndavuga rindira gato nako kugira ngo Eric aze kuvyishura neza nigangaruke ku ngingo nigeze gusoma yabigira vyita kugira gushira ku isoko akagwi gatonye guhamagara abantu bakeye mu bisanzwe nababwiye ko itegeko icyo rivuga abifuza bose guhiganira isoko muri ico gihe bamenyekanye bose barajamwe ariko uhirahiriye ngo wabonye nk'ubu isoko bashizemo abantu batatu naho bishoboye ukandika ugasaba ko bagushiramwo ukerekana neza ko n'ubundi muri iyo soko wahora ujamwo bakubwira ngo twe twaronse uburenganzira bwa nuze gushikira abo tubona nibo baduhereye uburenganzira bo bwavuye he none babuhabwa na nuze ni bimwe gwagwego nababwira mu bisanzwe gwategerezwa guhagarika ibintu hakiri kare rukurikiranira ku rwego rwo hejuru amasoko ya leta urwego rw'igihugu rujeje kugenzura ni watanga ntuzenya muri karengane ni watse kubihagarika ariko ubwo bubasha ari haho buri heko bibateganije n'itegeko hanyuma tugende tubandanye mu yandi bintu by'abayeri bagira kugira ngo bajye biturire urumva aha twagiye muri kagabuga kenya gatona Eric yigaze kuvuga ibintu vya entente direct donc kumvikana n'umuntu itegeko ntuzenya ingingo ya 97 y'igi gitabo y'itegeko igenga amasoko ya leta kandi itegeko niko ndabya yaje ko umukono mukuru w'igihugu ni rya 2018 rya 18 rivuga ngo ivyerekewe n'amasoko atangwa biciye mu kumvikana n'umwe muboshira mu ngiro isoko rivugwa ko ritangwa biciye mu kumvikana n'umwe muborishira mu ngiro mu gihe ritangwa hatarinze kuba itangazo rihamagarira guhiganira isoko hamaze gutangwa uruhusha rudasanzwe rw'umuyobozi bujejwe ugusuzuma amasoko ya leta kwa rwego twavuga DNCMP rimwe Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics rugenzura amasoko ya leta mu gihugu ubwo buyobozi burasuzuma ko ibisabwa bitegekanijwe mu ngingo ya 98 y'iribwirizwa bikwiye cyo tuje rero ariko utagiye usoma nyezina yo izo ngingo kuko zica ziba ndende ahanini ugira uti akahaze kaba kari he agahaze ni uko wona nkaha baravuga neza ko kugira ngo ugire kiba ari ikintu kidasanzwe atawundi muntu agishoboye
atari n'umuntu agishoboye niwe uja muri entente direct uja kumvikana n'umuntu umwe ariko uriko turiko tugenda turangiza wogira uti hakwiye iki kugira ngo ayo masoko ya leta agenda kurikiza amategeko mu nzira iteza imbere igihugu kugira ngo amasoko ya leta agende neza ifuko inzego leta yashizeho yategekanije mu kugira ngo zibere ijisho ryokora aha mvuga inzego zibiri cyane mvuga urwego ya DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics urwego rukuru rugenzura amasoko ya leta hamwe n'irya autorité de régulation des marchés publics yari kaje serukira gucungera ifoko badakoze nuzenya n'ubu ntaho turiko turaje kuko amasoko ya leta ajamwe amanyanga menshi n'ubu turavugana hari nyinshi amanya yikaraba kandi inzo nzego zibizi ngo bakazireka leta izokwamya hahombera kuko hagenda amafaranga y'umurengera arivyo bizana mu gifaransa bya twita ngo ahishissement illicite abantu bagatunga bidasiguritse nk'umuntu none ndaguhaye akandi karero navuze ivy'imiti utagiye muri birebe oya nakaro gatonye mbe nk'umuntu abacuruza tufate abayubaka yoja hamwe n'abacuruza imodoka byagenze gute kuko gucuruza imodoka harimo ama exigence yandi amagaranti ibisabwa byinshi atabafise mugabo urinze umubona kuri rya rutonde niwe barondera urakoze Faustin Ndikumana mu byo batagiye bashikiriza ugira uti ingaruka ku gihugu cane iyo amasoko ya leta adakurikijwe neza adakurikije amategeko nizihe oya twazigarutse ko nabihereye ko mvuga ingomero tumaze guhomba ibya surfacturation yabivuze isoko yari gutwara miliyoni zinga 10 gatwara miliyoni 100 amahera cayuruzwa igihugu kiyakeneye utavuze rero kalite y'ivyo bintu ishobora kumera nabe iyo umuntu haye ikintu gihugwe n'umuntu atakimenyereye ubushize muri riske yuko gishobora gukogwa nabi ni nk'umuntu ugiye kuvuza ukamujana ku mushara utantumujane ku muganga nyawe urumva izo ingaruka ushobora kwitega ibintu byose rero turi ngaho ibarabara ryubakwe nabi abazanye imodoka bazazana zitameze neza tanagaranti basataniki ukatusanga rero ibintu byose turiko turaswatanisha kandi bikazana agahombo kanini ku gihugu kandi igihugu cyari gisanzwe gifise amikoro make ico ndiko ndavuga rero nshaka kuvuga kugira n'ivyamasoko ya leta cyo ndabigarukako hari ikintu bita novuga soutien politique zimwe no yita au plus haut sommet izi nzego zirakenewe gushigikirwa n'inzego za politiki zo hejuru kuko nizo zizigora izo nzego za politiki zo hejuru nizo zizigora kuko arakora nk'abahinga amategeko barazi kuyasoma ndabizi ubashiriye nko muri Direction Nationale bakabona aho bigira barashobora kubibona mugabo nabo nyene ucusanga haba ingaruka ugasanga ariko bara ama autorité yarashikiye hejuru ikarabagora barabaremera usanga ingingo ntiriko zirafata kuko umaze kumbira ko nk'umuntu muri autorité de régulation canke direction yaretse ku muntu nk'umuntu yubaka canke adanaza mu hoteli ko yagiye kwaza mu maguri imodoka akabiri kabikarengana ari umuntu w'umuhinga akora nk'umuhinga haba habaye igitutu kindi aho sinoharira haba habaye ikindi gitutu kuko nta Erike amategekazi ivyo vyorengana canke n'uwundi atagitutu cyo hejuru cabati bireke birengane canke bigacishane ingorane ziri ngaho naho ziri uti rero abo bategetsi bo hejuru babikurikirana ku rwego rwo hejuru nshazo wa leta bashikiranganja bo hejuru nyine leta abiyo basamaye gatoyi swate basamaye canke bagashira mu hejuru guso ibintu bica bihagarara kuko abo vraiment kuvuga ngo ntavyo bazi sinibaza neza yuko nk'umuntu akora muri autorité de régulation des marchés publics bivuga ngo sanzi gusoma aya mategeko na Pierre Claver atabikora bako muri abikoresha arayazi twese turazi turayasoma nindadasobira itegeko twese ivyo sinarifite ngaho imbere yani kuvuga ati iri soko rimeze ukunuku ati bijya yavuze ati nk'ubuja nko muri Sojerbu nka Sojerbu birumbi twese turabizi
sivyo yuko ariyo igira intuze ariyo izana amantuze ama pièce de rechange yantuze ya Mercedes mugabo none ushaka abinjiza nk'imiti ufise abantu bashaka kwinjiza imiti bangahe ugacuvuga ati mfashe batatu gashiramo ubudandaza isima wubaka ivyo ari ibintu by'amanyanga biriko biribonekeza kuri kurarondera umuntu ikibabaje rero ingene birengana abo bantu bose hanyuma izo chantier bagira za banquette za autorité de régulation de marché public uko bigenda je sindavyemera kuko uravye amasoko amaze koneka muri iki gihugu utabona neza ingene bafasha yakomakome tukaraba nko mu mwaka uza nk'iya mpanda bakagira nk'ico bayitubwiyeko izo zakaje kibazo kwizo bayitubwiye kuri responsabilité baje mu mantu chantier sukuza amasoko arahari niba yarabe baduhe batubwira hari ibintu bipfira hama nk'abatekinisi base tubone natwe ho dufatira kuko bariko bacungira amatungo y'igihugu aho vyononekaye bagira amatohoza kuko urabona bavuze bati autosaisine yonyene irahari bavuga bati tufate nk'umukuru w'igihugu hagiye hari akavuga ati ndasavye mu bushikiranganje kana kamwe mwambwiye ingene vyagenze abantu bari ndubategeka baca batangura mu miza mwaka uza bushatubwira tuti burya rero ABCD muri ba bantu baje amasoko ya leta nyimba ari umushikiranganje niwe personne chargée de marché public nyimba ari amaserire yarakoze ama commission de réception yarakoze ama commission de passation yarakoze ama PV yaratanzwe vyagenze gute ayo ma commission de réception yaresevye byatabonye ni ibintu ushobora guca bigaragara ivyo rero babigiye bakaza bidukorera bakabitwereka uko bagira enquête ni personnalité juridique abasho kimwe n'ijya direction nationale yo bafise ububasha bukomeye ashobora kuja no kwitwara bafise personnalité juridique ashobora guhagarika ibintu barafise ubwigenge kameme buhari kuko urabona baravuga yuko no mu mantuze yabo majya ma conseil d'administration yayiraba na société civile irimo mbere na secteur privé irimo mugabo ijya direction nationale de marché public y'umengo ni kintu hiérarchie cyo mu ministère kiza kiracungera gusa abo batanga amasoko yuko ariko barabikora kumbe n'ubuhinga budakwiye babakosoreremwo bobo ariko ubuhinga bwari muri aba oya ndavuze direction urabona tufate nk'uburi nka mustanteye canke uri kuro muri ko murategura isoko mu bushikiranganje muko muragira ikintu mushaka kubaza muca mubaza ya direction kumbura ati iturabire ko turiko turafata inzira yo mugabo abafisa kandi kabiri ry'abaanye kuko naho wowe uri kurarenganya ukabitura ukavuga ati ukarereta nkumu no kita ranseur d'alerte ukaja gutabaza ukarati hajya hari ibintu kintu abaca baza kandi bashise bakabibona ubwo yashobora tuti heart ibi bintu biriko bija mu nzira zitarizo urakoze kandi rero n'ubushobozi nyene mu bisanzwe autorité niyo mbona kwikomeye cyane urugwego rushongera reka tururangirize ko mbere rero tururangirize ko nguvure kandi nta mushikiranganje akwiye kurutegeka nta n'umushikiranganje wa mbere ntashobora kurutegeka ni ruri autonome nyene rurige n'umukuru w'igihugu arashobora kurutegeka musange ndi vyanditse niyo numva ro nibintu bararushiraho rurakora kuko bafise abahinga nyene bakakora reka turangirize ko Eric Nkuru nziza mu rwego rucungera amasoko ya leta mugira muti ibi bariko baravuga murashobora kubikora kugira ngo aho hose mubona hatagenze neza muhagarike canke mugira amatohoza mwerekane ivyononekaye kugira ngo amasoko ya leta bandanya ateza imbere igihugu. Yego murakoze. Nubundi hari ibyo dusanzwe dukora. Iyo umuntu ari karakora so kuvuga yuko uko banje kuvuga ingene urwego rusanzwe rutunganije turabona yuko tudafise ubushobozi bukwiye bwo gushobora gushika mu gihugu cyose. Nk'ubu nabamenyesha yuko ugo gwego autorité de régulation de marché public bufise abakozi bake cyane. Kuvuga ko bakorera ibujumbura ho bakorera ibujumbura honyene. Naho nyene ahe bujumbura dukorera turi abantu nk'ubu nababwira yuko ifise abakozi batarenga 15 aho mba nashizemo abashoferi n'abaplante n'abakibose abo abitwa yuko boshobora gukora bafise ubwo buhinga nobwiye ko tutarenga abantu 5 canke 6 urumva rero niho novuga ati noshigikira Faustin yamwe avuga ati ifoko ugo gwego rushigikirwa rubakozi rukaranga n'uburyo kugira ngo rushe gushika mu gihugu cyose ako nakantu kambere gahaze kugira ngo ugo gwego rushiwe kuvuga ego amategeko aravuga yuko bafise ububasha ubu na buriya
naho twebwe twegukira ubushikiranganje bw'igega ca leta hajya twebwe turafise ububasha bukomeye uko n'umushikiranganje fasha mu gati ngaha wakoze amakosa nuhindure mu biro vy'umukuru w'igihugu turashaka kwandikira chef de cabinet ngaha kuri iby'amasoko turabona ko ari ikosa kandi uko amategeko abivuga nuko twe dufasha ingingo ategeza kuca bayikurikiza mugabo rero ubwo bubasha bwo gushobora kubona vyose ingorane zose zikuraba ubwo bubasha gushika ubu ntabwo dufise ariko aho mugera Eric Nkurunziza uragira uti ako ka mwana wa mama ico giturire murashobora kukigwanya nicibonekeza aho mushika bon igiturire burya igiturire ni ikintu kigoye cyane kugwanya mugabo nkuko bagenzi banje babivuze hari ibintu bimwe dushobora kubona naho utabona yuko naka yahaye amafaranga kanaka ukabera mu nyandiko ati iyi dossier imenyekanisha yuko hagira atanga isoko harimo akanenge ubona yuko hashaka ko ari ikintu cyakoze nk'ibigiye bavuze ukawutsanga kumbure ni isoko yo kugura imodoka bashaka kugura imodoka ugasanga harimo abadandaza imiti ugasanga harimo amahoteli mugabo ugasanga ba bantu basanzwe bazwi babikoramwo Toyota Oldist za Bonoto nta muntu n'umwe arimo muri ico gihe nawe uca wibaza ati yamara ngaha hari ikintu kitameze neza muri ico gihe turashaka gukora tukabihagarika tugati ngaha nimusubiremo ivyo birashobora gukorwa yego hanyuma ikindi ndangiza kugira ngo kumbure ikibazo c'igiturire kigabanuke mu masoko ya leta icambere novuga ibintu bitatu ari ikintu cambere novuga conscience personnelle umuntu wese agatima mpanuzi yego ku giti ciwe kuko umva ni ikintu kiva mu muntu kuko umuntu arashanga afise kamere yiwe kuko ntawovuga yuko abantu harashaka kuronka akajyo ko kugigitura mugabo ntakije kubera ko mu mutima wiwe yumva yuko yo bakosheje yo ko ari karahumva igihugu abantu bwa mbere bamenye yuko kugigiture abari karononera igihugu abari karasubiza inyuma igihugu ivyo hakabaho mbere bashaka n'amaseansi yo guhimiriza abantu kugira ngo ico gihere hanyuma ikindi novuga nuko hobaho guhana abantu bagiye biturire aho murabifitiye ububasha na nakubwiye yuko twebwe ntidushoka duhana twebwe turashaka kumenyesha inzego zibifitiye uburenganzira ati ngaha turabona yuko hashobora kuba harari bigiturire mwege ni mubandanye kugira ngo mugira amatohoza yimbitse nk'abapolisi cyangwa abacamanza kugira ngo babonye yuko igiturire cyariwe bahane aho rero turasaba yuko abafashwe yuko ico giturire bimenyekanye ko ico giturire bakiri yuko bohana kuko turabona yuko ngaho hakiriho agahaze harimo ikindi cyanyuma noshikiriza Foster yabivuze nuko hobaho gushigikirwa mu rwego rwa politiki bagatahura yuko mu rwego rw'amasoko ya leta nkuko twabibonye ni gisata gitwara uburyo bwinshi cyane bwa leta iyo muri ubwo buryo bwa leta hagiye mu giturire buca busesagurika kuko urumva amahera leta yari gukoresha aho yari gukoresha make ugasanga rikajya mu mifuko y'abantu rero ugaje usanga rero nibaze ko tosaba leta yuko yoshira mu inguvu cyane turese no mu giturire no mu rwego rw'amasoko ya leta barukurikirane cyane batanga uburyo bukenewe batange inyigisho zikenewe naho bavuze yuko inyigisho nta ngorane ziteye mu kugigiturire mugabo hariho bimwe usanga byononekaye mu masoko ya leta kubera ko kumbure batashoboye gukurikiza neza amategeko. Urakoze Eric Nkurunziza uri umuyobozi w'ubuhinga ujije amategeko mu rwego rw'igihugu rujeje gucungera amasoko ya leta wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Naye mwakoze kudutumira. Pierre Claver rurerekana warize ibijanye n'ubudandaji ku rwego mpuzamakungu ukurikiranira hafi ibijanye n'amasoko ya leta mu Burundi tugushimire ko washitse hano ku nama. Ariko imbere yuko mujimira nashigira akajambo gatonye turavira itegeko ngereteguwe niteko giza cyane giza cyane ibi by'ama exception twagiye turavuga by'ama concession restreinte ama gré à gré ama direct ubiravye
byotwara muri ministeri zibiri gusa ubushikiranganje bubiri ubushikiranganje zibiri Ehe. ubushikiranganje bushinzwe umutekano no kwivuna basi no kwivuna basi Ehe. izindi ministeri ni bugurure haba amahigano hamahiganwa Ehe. kuko turi muri leta mvyeyi Ehe. turi muri leta mvyeyi uri umuvyeyi yatetse agaburira abana bose urakoze ntawagaburira yasohoye urakoze nuzenya aha tugasaba nuko n'ikindi naco inzego za leta yashizeho kugira izibere ijisho kugira ngo ubutunzi kugira ngo igiturire gica muri amasoko nticibonekeze nizikore akazi kazo urakoze Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parse mishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo wakoze kwitaba ubutumire bwacu murakoze gutumira mugabo nkompleta crave gatoyi no muri zo zego z'ubushaza z'ubutekano si vyose ntuzoba ngo niwagura ibiharage by'abasoda ngo ni secret niwagura impuzu bambara ngo ni secret amamodoka asanzwe ya transport y'abastantere canke nibiki canke n'abandi ngo ni secret ibanga ni ku mutekano w'igihugu ibi ni ukorerwa ku mugaragaro amahera n'ay'igihugu dutanga amakori tukurikirane igihugu ntikigenda kamagirire ngo numugwi w'abantu bashaka kubyo batabiri yakuya gutunga umurenge atashaka kwerekana iyo babikuye kandi ari igihugu kirahombera ariko izi nzego zikoze birashobora kugenda neza inzego zikoze zirashobora kugenda neza nko gwa autodorege so dumarche ni rutume rutangira ruhagarike n'ibiriko biragenda nubwo muri control ya nyuma burya naho bapfa kwanga abapolisi bw'amatohoza yimbitse nta bapolisi basumba mwebwe ko mubibona misi yose amategeko murayazi burya bagenda bogera ku byo mwahejeje urakoze burya ntazi baguhende urakoze abapolisi basumba mwebwe urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko tuvuga ibijanye no kugwanya igiturire mu bijanye n'amasoko ya leta murakoze mwebwe mwakurikiye kino kiganiro naho butaha Una. Una.